ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka mugundire dore kuri izi ngingo nkuru ziyagize uburongozi bw'ishuri AJK Buterere ntibutahura igituma iryo shuri ryugawe budategujwe. Haribonekeza ukutoroherezwa kwinjiza cyangwa gusohora ibidandazwa mu gihugu, ivyo bigatuma igihugu kidatera kija imbere. Aya n'ayandi ni mukanya. Ngo ntibitahuritse ko ishuri AJK Buterere rishobora kugagwa hatagirishijwe inama uburongozi bw'iryo shuri kandi ibisabwa byose bwarabitanze. Benoit Sindayigwani. Ku ishuri AJK Buterere bavuga ko badatahura ingingo yafashwe yo kugara iryo shure guhera mu myaka yo kwimenyereza gushika guheza, kandi ikibazo gihagaze ku banyeshuri batarenga 10 bo mu myaka y'indwi n'umunani nk'uko bishikirizwa na Felicien Mirindi ariserukira imbere y'amategeko. Tout ce que le ministre de l'Éducation avait exigé de faire, nous l'avions fait. Alors maintenant, ma question réside où? Je me demande, y aurait-il une autre question? Où est notre agenda? Ivyo umushikiranganji w'indero byose yasavye twarabikoze. Uno munsi ndibaza hoba hariho ikindi kibazo canke hariho ibindi byinyegeje inyuma badashaka ko tubwira, kubera kiretse ikibazo cyo kongera amanota simbona ahandi ikibazo kiri. Ikindi umuntu yokwibaza, none abanyeshuri batarenga 10 bo mu mwaka w'indwi n'umunani nibo botuma ishure ryugawe kuva mu ishure ryo kwimenyereza gushika mu mwaka urangiza amashuri? Ubwo nta kindi kinyegeje inyuma cyatumye bafata izo ngingo. J'ai même manqué la question. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui serait vraiment derrière ça, qui a même poussé à ce que qu'on puisse prendre cette décision? Imeride Nihorimbere arongoye komite nshingwashuri agasaba ababijejwe ko nabo bobumviriza hama hagafatwa ingingo yumvikanywe ko. Twasaba ko bashika bakaraba kandi bakanatuyagisha. Ikindi dusaba abana bacu twisunze imyaka bari bize ngaha, ishuri maze imyaka 25 ata makosa nkayo twaye bwahumve katanengeze hatogwa zikaza zitogwa uyu mwaka, urumva byo bitugora kwakira. Twasaba rero abana babandanye biga kandi mu mutekano, hama nimba ari kibazo babona babe baraciga kuko yandi mashuri yose babigenza, mugaba abana bacu bariko bariga. Hama uwakoze ico cyaha yihanigwe kuko arakuze. Abanyeshuri bacu bari hafi 500 ntiboca baja mu barabara kubera umuntu. Iryo shuri rikaba ryugawe mu gihe ivyo bari basabwe nko gufuta amanota, gusubiramwo umwaka ku banyeshuri 10 bo mu myaka y'indwi n'umunani, harimwo no guhana uwo muyobozi yagirizwa guhindura amanota vyari vyakurikijwe. Haribonekeza abantu batorohereza abantu binjiza canke basohora ibidandazwa, ivyo bigatuma igihugu kidatera kija imbere. Bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Elvis Munyaneza. Ubutunzi bw'igihugu buracabangamiwe na bamwe mu batorohereza abadandaza binjiza ibidandazwa. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu kiganiro yagiriraniye n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo ubudandaji Chantal Nijimbere n'izindi ndongozi zo muri ubwo bushikiranganji. Uvuze ngo jengira narose isoko yo ku export iki agacamara ukwezi kose mutaramuha urupapuro, none uko kwezi amahera yoje araza kubera kimwamwe urupapuro. Hariho igihe mbere muvuga ngo ntimumuha urupapuro, hariho uwo turindiriye, ibi bizokorwa na naka ntaraza, turacamurindiriye, ntimumuha urupapuro, none amahera bayinjiye. Uvuze uti wowe ntiwinjiza ibintu ndabiboshe, muguyu wowe winjiza y'amahera zoyinjiye, nawe ntimuhora mubigira, nawe ntibihora biba kavuga wowe ntiwinjiza ibintu, wewe gunu. Nabibonye ko none nabitibonye, nabibonye aho uvuga ko iki atari cyo
iwawe nyene uriko uragikoresha wewe nyene iwawe uriko uragikoresha ugaca ugenda nkavuga nti reka ndabahanaha ndabe ko bidasa ngasanga birasa sanga birasa mu gukanka wewe ntiwinjiza numva iyo nzigo uri umuserviteur des citoyens ugaca ugira inzigo nk'iyi ngo naka yarinjije ibi bicuruzwa ntibizosohoka ibi urya adahejeje asubire kuja kurangura ibindi ahejeje gudandaza ugaca ngo namwe nimusohore igihugu nkaho muramucisha kizotera imbere gute tuzoshikayo gute hariho amakosa umuntu akora ntamenye ko ari amakosa. Ivyo biruko mu gihe yibonekeza ubukene bw'amafaranga mvamakungu ivyo bidandazwa bishogwa vyoshoboye kwinjiza amafaranga mvamakungu. Abakenyezi batari bake ntibashigikwa n'abagabo babo mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, bimwe mu bituma bashaka kuvyara ku rugero bafatira ingingo yabo bonyene. Arlette Mugisha: kuvyara ku rugero ni igikorwa kiraba umuryango wose uko kiba ku neza y'umuryango, ariko ahatari hake bigaragara ko abavyitabira ari abakenyezi gusa, nk'uko tubibwirwa na muganga Sabimana Janvier asanzwe akorera muri ico gisata. Abakenyezi baherekezwa n'abagabo babo ni bake kandi tugerageje kuja turababaza kuko kenshi turabibabaza no mu byo dusanzwe twandika ngaha muri bino bitabo navyo nyene birimo. Iyo tubabajije batwara yuko abagabo babaje kurondera, hakabaho n'igitigiri c'abantu bakeya bavuga yuko abagabo babo batavyo bakeneye ko bamenya bivanye n'ibintu vy'amashengero usanga twinjiramo, ugasanga yaje umugabo wiwe atabizi ari mu buryo bwo kwinyegeza, umugabo wiwe ukabona yuko ariko araja mu bintu yumva kandi yashaka. Kubwiwe ahamagarira abagabo kwitaho ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, agasaba leta y'u Burundi kuza barahimiriza abagabo biciye mu makoraniro. Akenshi iyo bagiye kwa muganga ubanza bakabivugana nabo bubakanye, ivyo birafasha cyane kugira ngo noneho naho yo muhamagara kugira ngo bajane kwa muganga bashobore kujana, kandi iyo bajanye nk'aba bagabo iyo bari mu marigara baravugana. Iyo duparubenye rero kuronka abo bantu baza naho baba bake tukaca turabigishiriza hamwe n'abakenyezi babo, vyofasha cyane yuko bari mu marigara babiganirako, ugasanga birafashije biradugije igitigiri c'abantu bitaba ubwo buryo. Izo nyigisho zishikira abagore kenshi kurusha abagabo, iyo ni intambamyi kuyikosora nako iragoye no gukosora mu gihe bigishiriza mu kibano. Mugabo yaba harabaho amasensibilisation abera nko ahantu hari abantu ibibanza rusange bafite nk'amasoko, hakabaho izo nyigisho abantu bakaja baravyumva, leta ikategura abantu bakwiye kuja barigisha abo bantu. Ivyo bikaba biruko mu gihe ibice 40% vy'abarundi ari ugwaruka ruri musi y'imyaka 15. Igisata ca mukerarugendo ni kimwe cinjiza amafaranga mvamakungu kandi kikaduza n'ubutunzi bw'igihugu, bivugwa na Marie Chantal Nijimbere arongoye ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo mukerarugendo. Benoit Sindayigwaye: igisata ca mukerarugendo ni kimwe mu bituma ubutunzi bw'igihugu bwisununura, bivugwa na Marie Chantal Nijimbere umushikiranganji mu vyajejwe harimo ba mukerarugendo. Igisata ca mukerarugendo ni kimwe mu bisata biriko biteza imbere ubutunzi bw'igihugu, la création de l'emploi, la promotion des produits locaux, la promotion de la culture, ainsi que la promotion du patrimoine naturel du pays. Le tourisme, bien évidemment, peut contribuer de manière directe ou indirecte au développement socio-économique du pays. Le Burundi, personne ne doute que le Burundi regorge des potentialités touristiques allant d'espèces sauvages abondantes et diversifiées, de merveilles naturelles sans précédent caractérisées par des écosystèmes transfrontaliers, des plans d'eau profonds, des paysages pittoresques, des plages immaculées et un riche patrimoine culturel. D'où il est grand temps de conjuguer les efforts pour exploiter ces potentialités dans le respect bien sûr des normes afin de préserver le tourisme comme créateur d'emplois
dukamishe ivyo vyiza dutunze hisunzwe amategeko kugira bitwinjiriza amafaranga. Nayo Olivier Suguru arongoye ishirahamwe ry'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi CFCIB arerekana ko ikiyaga Tanganyika ari kimwe mu bintu bikomeye vyo gukwega ingenzi. Le lac Tanganyika regroupe des espèces de poissons endémiques et nous pouvons citer à titre exemplatif et démonstratif le mukeke, le ndagara, imvubu n'ingona ziri mu kiyaga Tanganyika zo mu gatumba gushika Kabonga amazu y'uburiro ariko ingoma zo mu gishora zarashizwe ku rutonde rw'itunga rikomeye muri iyi les bateaux de croisière avec restaurant à bord, les sports nautiques, les skis nautiques, la nage sont autant de potentialités qui restent toujours et jusqu'aujourd'hui. Mwomenya ko igisata ca mukerarugendo mu Burundi ari kimwe mu bishobora kwinjiza amafaranga mvamakungu iruhande y'icayi na kawa. Tutandukire amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na Girayezu Kevin. Vladimir Putin w'imyaka 71 yaraye yongeye gutorerwa kurongora imanda ya gatatu yikurikiranya nka perezida w'igihugu cy'Uburusiya. Mu gatondo ko kuri uwa mbere mu ijambo rigufi Vladimir Putin yanejerejwe n'intsinzi yaraye aronse atankeka mu guhiganwa n'abandi bakandida batatu. Vladimir Putin akaba yatahanye intsinzi ku majwi agera ku 87% mu gihe abandi bakandida batatu bahiganwe baronse amajwi 11% ku bantu bangana imiliyoni 112 batora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibari bemerewe kwiyamamaza kubera amakandidatire yabo yanswe canke kubera ko bari mu buhunzi. Umuyobozi w'urwego rwigenga rushinzwe gukurikirana amatora ya Garos yavuze ko abatora batewe ubwoba n'inzego n'ubutegetsi. Ibikorwa by'imyigaragambyo byateguwe n'abatavuga rumwe na leta nta kibazo vyigeze bigira ku matora y'umukuru w'igihugu. Byashikirijwe na Putin akaba abandanya avuga ko ari ivyaha bihanwa n'amategeko kubatabuye amakarata y'itora. Zelensky avuga ko umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Putin yaborejwe n'ubutegetsi ashaka gutwara ibihe byose. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bwa Polonye bwemeje ko ayo matora atabwigenge n'ubwisanzure bwayaranzwemo. Makuru avugwa mu makungu tuyabandanirize mu gihugu ca Iceland aho ikirunga ca Morten Lava kibandanya gukwiragira ariko buke kuva kuno wa gatandatu mu karere ka Janes mu majepfo y'uburengerazuba bwa Iceland. Kikaba cari ikirunga ca gatatu kuva mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2023. Akaba hatangajwe ko vyihutirwa kandi abantu batanguye kwimuka kuva ku wa gatandatu aho ico kirunga caturitse kuva igihe cy'isaha 2 z'umugoroba. Ikigo cy'ubuhinga bw'ikirere ca Iceland IMO cyamenyesheje ko ari ikintu ngirakamaro kuzimya ikirunga ca magmo kiguma cikurikiranya haraheze amezi 4. Ubu ikirunga ca Lava kigeze ku birometero 200 uvuye ku rugomero rw'umuyaga nkuba n'amazi wa Sivraseng uhereza umuyaga nkuba n'amazi abanyagihugu 30,000 aho agace gatumbereye ku birometero bishika 40 mu majepfo ashira uburengero bwa Reykjavik hamwe mu gace kabamwo abanyagihugu benshi muri Iceland. Niyo nkuru duciye turangiriza ko reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimira bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru. Ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugiraho mubahwe naho butaha.